shirako na ndirimbo twakoranye na Diamond Platinum. Iyo ndirimbo ni indirimbo yanje, nije nayirihiye ibintu vyose. Mugabo Diamond Platinum yato iyo ndirimbo arayigurisha muri Afrique du Sud kuri distributeur y'abahinde muri Afrique du Sud. Ndabura ukuntu no diskita nabo bantu parce que abo bantu bavuze ko indirimbo ni yabo. YouTube yanje bayugawe na ni monétisation. Jusqu'à maintenant na monétisation officielle kuri YouTube. Barayigize demo. Naramwandike voilà. Naramwandikiye Diamond plusieurs fois. Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. En fait ico nashaka kumenya. Ego. Mbwira umucuranzi umwe mu Burundi afise inzu. Iyo ni vie privée vraiment. Oya umwe gusa afise inzu. Washatse ko tuvugana ukuri. Tureke ibintu vya fake life kubeshana kugira ibiki. Dushira ibintu mu bugaragara. Uragirizwa cyane gushwana. For example muri show Dunda na Busha FM byavuze cyane ko washwanye ndetse unatera ingumu Ami Prodo MC. Byavuze cyane. Bega Lolilo kwari kumubeshira kugira bamucafuze imeze gute kumbere nawe byaragushikiriye. Merci beaucoup. Ba ico kibazo uri kurambaza nibaza ko ico kibazo ari kumurondera Ami Pro kamubaza. Parce que yarabisiguye. Burya bavuga ati ushaka gusotora umuntu mu patro ukubita imbwa yiwe kwanza sivyo hanyuma nyene imbwa acaza kubera ko ayikubise yari example gusa nambwa irimwo twese turabana rero ico nashatse kuvuga Spox urazi ko yari mu bitaro nabwo amagara yiwe nabwo yari ameze neza yari kwa Lojanti rero nibaza ko utoye ukabaza umuntu yari kwa Lojanti arakwishura ivyashaka dietetique umunyu w'igitangaza sasa ni mbona kidakora kugira ngo yorohereze amagara yacu kuba afise ikibazo c'ingwara y'igisukari yo diabete abafise ikibazo c'ivumuka ry'umurindi w'amaraso rirenze ariyo hypertension arterielle abafise ikibazo c'ipararangana ry'imihango abafise ikibazo c'imitsi yanambye kuba afise ikibazo c'umubiri wumagaye ariyo déshydratation cellulaire n'abafise ikibazo c'itituka ry'ibyunyunyu ariyo déminéralisation osseuse ivyo byose sasa ni bwera bitoreye umuti mu kubaza ako kunyu keza cyane Ser Dietetique menye neza uwo munyu urakoreshwa cyane mu nzu z'uburiro bwiyubashe na cyane no mu manza nyinshi ziteka ufise icubaza dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya mbere Avenue Pierre Ngendanumwe inimero 22 uri kure cyane udashoboye kuhashika twakure kuri 69 ubusa 87 amajendwi na 56 canke kuri 77 amajendwi na 36 amajendwi na 47. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me. I am Kodi Mr. Black, from Into Dobad. Yes, nkuko bisanzwe. Kanda bikanze migando shasha cyo kwanya hano kuri Akamo TV na je Kodi Do Black. Yes, nkuko bisanzwe sindume by the way. Ndi kumwe na wa mustari wanyu wa muri sendi wanyu. Umwe abamiza muri Good Vibe. Lolilo mzizi wajiwe Lolilo mzizi wajiwe Simba ntare Rugamba Burundi kabisa Lolilo yesai kamanenda kumutsi cyane murakoze cyane ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana nkaba ndyohewe kandi kubona turi kumwe yes mbere ya vyose gira subscribe comment wandike ivyo wakunze cyangwa ivyo udakunze muri iki kiganiro kabisa merci beaucoup Lolilo uraberewe by the way murakoze cyane kabisa cyangwa nivyo vyiwawe namwe muraberewe vraiment kabisa kudushuka Lolilo muraberewe vraiment the first day kamanze tubwira abakunzi ba Akamo TV barakudusavye kenshane ariko rona twakuzanye nizere yuko biza kubagwa neza bibahimbare nuko two twatangira umwaka aba artiste nka Lolilo tuba tubiteze ibintu byinshi cyane kuri Lolilo bimeze guterwa na kuri Lolilo mwaka uraheze 2024 ubundi uratanguye hanyuma twatanguye 2025 naho muri 2024 ari byinshi tutakoze twahuye n'ingorane nyinshi zitandukanye kugwara
kubura ibintu mugabo nibaze ko muri 2025 hari byinshi tuza kuronka kandi tuza kubaryohera tuza kusora uturirimbo tubaryohera kabisa ego kabisa titege album Lolilo je namavuga uriyo gusora album no fuma sora ama single menshi kubera album zisokera carimwe narigeze gusora EP yakubura nibuka ico gihe nasoye EP mugabo iyo EP ukuntu yasose sinakunze ukuntu bayakiriye parce que hari indirimbo zari nziza cyane mugabo nabwo bazikunze kubera zasokera rimwe zaje ari nyinshi voilà mugabo usoye indirimbo imwe single gasanga abantu barakunze ukuntu zasohotse kandi barazikunze bakarazitako kugira bazirabe neza ego mbega kuri Lolilo nta avantage hari yo gusohora album carimwe kuri mwese afise strategie yiwe agenda akorerako na nico gituma sinojije umuntu pourquoi tubwiye kuri we kuri jewe vraiment nasohoye album nyinshi fise album nyinshi kera nasohora ama album ya ma video nibaza ko mu Burundi vraiment no muri Congo ari abontuta album Nigeria ho ni twobivuga parce que nasohoye ama album arimo plus de 18 vidéos apara audio yama video audio video zikasokera carimwe 18 chansons album ya mbere gwanje ifise 18 chansons ya kabiri ikaba ifise 14 ya gatatu ikaba ifise 16 urumva gushika 6 nagiye sora na album nimwe yagiye munsi ya 12 rero nasoye ama album menshi na nico gituma nkunda gusora singer kabisa Lolilo umfashe inyishura akantu ni rero twabonye ku mafishe y'igitera marafise muri Europe ariko tukaba tusamonye yagiye benshi bavuga yuko yoba yabuze visa abandi bakavuga ko bari prank bitarivyo kubivuga kwiki umwe wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ico ashaka kubera ku isi no buza umuntu kuvuga parce que no simbira ku muntu ukamufata ngo nuvuge no c'est son droit kuvuga parce que Imana yamuhaye ijwi kubera avuge nawe nasigareke kubera ntabwo ari kimuga urumva canke ikiragi rero ategerezwa kuvuga bamwumve nawe nico gituma rero nanumye sina jije umuntu canke ndabwira umuntu kubera ko yavuze gucyanye canke naka yavuze gucyanye si vyiza no parce que jewe ndazi ukuri icambere na mbere kuri ico shakashimira igihugu cacu ministère de jeunesse de sport yaramfashije cyane yase kurondera visa hanyuma ministère des affaires étrangères baramfashije nabo merci beaucoup kuvyo mwadufashije amicale de musiciens du Burundi nayo yaramfashije of course mugabo nabwo narose visa parce que ico gihe cari igihe c'ama election muri États-Unis nta muntu numwe yagiye gusaba visa ico gihe yarose bose twabuze rero ndi mubajya babuze ariko nibaza ko prochainement bizogenda neza ego kabisa ni Lolilo tugerageje kuraba songs zawe zo mu myaka iheze n'izubu zitariko zirakundwa cyane nko zakundwa mu myaka iheze turashaka kumenya impamvu mbe gukunda ikintu en général uvuze gukunda canke barakunda ikintu je nibaza ko atari ivyo parce que hariho abantu umwe wese arafise choix yiwe harukunda R&B harukunda zuke harukunda mapiano hariyo abantu baratandukanye umwe wese arafise uko akunda indirimbo rero kuri jewe iyo uvuze ko zidakundwa veut dire que na ni views nimwe narose mugabo ugiye kuraba je plus de 30,000 40,000 50,000 ego view nani zama views rero nukuvuga ko ariyo abazikunda n'abatazikunda ubye ari ikintu kitagiye neza na promotion yabaye ikwiye cange na kintu cabaye neza na nico gituma navuze umwaka uheze 2024 narose ingorane nyinshi cyane ingorane ya mbere narose ingorane ndi ahantu hitwa Lubumbashi muri Kongo nanagiye gukora igiteramo mugabo nahuye na probleme nari niteze urumva habaye bari ma election batora mu president muri Kongo hanyuma ibintu sinzi ukuntu vyagenze nabi baca batangura kuturira amapine batanguye guturira amapine hajya muri Kongo kandi ndi muri Kongo nyene Lubumbashi ego
abantwaye bariruka je sigara kuri hoteli atanumwe amfasha ndashimiye cyane ambassadeur w'abarundi wa Lubumbashi yaraje aramfasha arahankura antwari wiwe ndasigara muhiri wiwe gushikaho ivyo bintu biheze nta telefone madame kubera uwantwaye nabwo namubonye kandi madame arandugikira amahera plus de 1600 euros yani dollars ari menshi ni menshi cyane narishe hoteli je nyene ndi hatike yo kuva hariya gushika Goma je nyene yo kuva muri Goma guca muri Tanzania jusqu'ici je nyene iyo ni ngorane ya mbere naronse kuri bonani à la fois passe ingorane ya kabiri naronse naragwaye ndagwara bamwe bavuga ngo bandoze abandi bavuga ngo ingwara shasha avuye muri Kenya mugabo nagwaye ibikomere mu kanwa ibikomere ku rurimi ibikomere kuri visage ivyo byose na muntu numwe yabimenye parce que wabigize ibanga voilà nari nkwaye cyane mais c'était le malaria nagwaye malaria barafasha ndanywa imiti no kunywa amazi sinanywa amazi kubera naba barakubera ibikomere ururimi rwavyimbye ibikomere mu kanwa sinari meze neza mugabo Imana arafashije ndakira ica gatatu narose problem kuri YouTube yanje ico gihe abantu bose barabizi napostinze indirimbo zanje za kera zose nazishize kuri YouTube yanje ndazishize ko shirako na ndirimbo twakoranye na Diamond Platinum iyo ndirimbo ni indirimbo yanje nije nayirihiye ibintu vyose mugabo Diamond Platinum yato iyo ndirimbo arayigurisha muri Afrique du Sud kuri distributeur y'abahinde muri Afrique du Sud ndabura ukuntu no diskita nabo bantu parce que abo bantu bavuze ko indirimbo ni yabo YouTube yanje bayugawe na ni monétisation jusqu'à maintenant na monétisation officielle kuri YouTube barayigize naramwandike voilà naramwandikiye Diamond plusieurs fois yisigure iyo ndirimbo ko ni gwanje mugabo nta nakimwe yabivuzeko alors nace ndabire kukonye Imana yonyene irazi ibintu yakoze imaze gupanga rero izo nizo ngorane nahuye nazo alors vyarashise ndashima Imana kubona ndi muzima kandi ndiko ndakora nibaze ko 2025 ibintu bizogenda neza cyane murakoze kabisa utubwiye yuko kukunda ikintu wewe uraba y'ama views nduraba ama views gukunda ikintu ça dépend n'umuntu wowe ushobora gukunda ikintu cange undi akacanga undi akagikunda undi akagishima undi akabona ko iki kintu nanakimwe mais en vrai dire na muziki mubi ubaho kwisi parce que umuntu atora ashiramwe ingufu mu muziki ashiramwe amahera umwanya akarondera ama place agashirika n'ibintu byinshi bikoze amasana mu y'umuziki bikoze umuziki par contre rero ico novuga ko nta ndirimbo mbi ibaho kwisi ntayibaho kwinjira mu bantu nakurusha ngo dusobanurire ko atandirimbo mbibaho c'est vrai no kugira indirimbo injire mu bantu nyene bayikunde kujya twamenye za gitari za ndarandarira n'izindi ndirimbo nyinshi wagiye urakora novuga ko bisaba promotion nta nico gituma wabonye ko je la fois passée sinakora ibiganiro kubera nari ngwaye sinagira promotion indirimbo zasohoka uko nyene parce que nari ngwaye narose problème le moyen aussi parce que urumva ko nakoresheje amahera menshi et au retour na kimwe narose alors ico nashatse kuvuga ko muri domaine ya musique abantu barakorana aba journaliste aba promoteur abacuraranzi abashiramwe amahera bose barakorana parce que ni kintu kisaba promotion ni kintu gisaba kuba hamwe kugira indirimbo shike kure murakoze de l'autre part rero baravuga yuko indirimbo uri kurabaha indirimbo zidahwanye n'igihe turimo n'igihe turimo uri kurabasubiza muri ya myaka twarenganye mu gihe bo bashaka ibikorwa bihuriranye n'iki gihe turimo ubivuga kwiki aho nyene nashaka kubaza kubusigurire s'il vous plaît none igihe turimwo iki gihe turimwo ni kiye umuziki parce que ariyo style shasha yaje mu muziki ubye hari ikindi kintu gishasha cyabaye tutazi mu muziki ico no nashaka kumenya bivanye n'imyaka twenda turacamwo buryo umuziki wa kera duherekera hambere ntumeze cyo kimwe n'ubu kera umuziki production yawo
wakoreshwa ikembe wakoreshwa inanga n'ayandi ma instrument traditionnel atandukanye mugu no munsi uragenda muri maison de production bakaguha produit fin ukaririmba gacugenda bakaguha produit fin. Merci. Bitandukanye cyane na za 95 na za 2000 bitandukanye na za 2005 ni 2025 turi mu 2024. Okay, merci cyane kumbwira ico kintu. En fait ico nashaka kukubwira neza rijya kembe wumva barayihinyanyuye bayishira muri ordinateur. Ujya muduri barawushize muri ordinateur. Ijya ngoma bavuza barashize muri ordinateur. Nukuvuga ko atakintu na kimwe cyahindutse. Bijya byose bakoresha kera nivyo bakoresha nubu. Nama style na ni style nimwe yahindutse parce que R&B sigara iri R&B, zouk sigara iri zouk, mapiano sigara mapiano, tout les styles restent le même. Ico novuga ko par contre ushobora kuba muri imyaka sire iriko iravuma ni mapiano par exemple. Rero usohoye mapiano abantu barayikunda. Cange kandi muri ayo mapiano usohora nyene usanga harimo n'izindi sound za kera bakoreshamo kugira bagire iyo mapiano. Je me fais comprendre. Andibaza si cyane kubera nico gituma en fait style nuvuga ko iza kuza shash mugabo isigara pardon style isigara ijya nyene mais le temps umwanya wo gusorera indirimbo nico niyo uhinduka. Rero la fois passée c'était ma piano non ikintu kibuze gusa ni promotion ni promotion ndaba neza promotion niyo ibuze mugabo style reste le même. Ok, c'est bon. Reka tubandanye kwazo cha promotion. Ariko twavyumvise ivyo bintu. Ok, nawe ko dukurana n'ababitaho. Oya nivyo. Ego nivyo ni bon. Voilà. Dorido umwalitisa so indirimbo arariha promo. Canke Roriro arasohora indirimbo agaca yiraramira ngo baramukora promo mu gihe bamwe bakora promo atabakoze mu ntoki canke bakoraborane muri bwa buryo kugira shobore kuzamurana ibikorwa bishike kure cyane. Rero ikintu nashatse kubaza shaka kubazi aho nyene ninde mu Burundi ariha promo? Mbwira umuntu umwe gusa ariha promo mu Burundi. Bariho bapfuma biriha mu buryo shaka umva ndakubwire ushaka umbwize ukuri umuntu umwe gusa ariya promotion umwe gusa. Sindakubwira umwe ndakubwira babiri nawo shaka batandatu. Okay, icambere ndazi Satbi ayiriha kwa ICN ivyo ni bintu nzi trop Dramatara riha promo bajya barinoji barariha promo kuri Buja Trend ni ben cyane Roriro. Uva ndakubwira ikintu kimwe rero utazi nico gituma nakubwiye umuziki mu Burundi nuzofuteye imbere kubera ko utazofuteye imbere abo bose umbwiye ndabazi kandi nabacuranzi bagenzi banje cyane sivyo. Nta muntu numwe ariha promo. Urazi kuriha promo no gushira abantu kagira conference de presse ukabazana abantu bose ngaho baba promoteur umwe wese agasinya cheque yiwe akamenya amahera ariho ku kwezi. Ninda amaze kubikora sha nta numwe voilà nta numwe parce que ico novuga hakora kamwana wa mama na nico kituma umuziki mu Burundi tazofuteye imbere. Baraba uwava mu Kayanza uwava ngo mu Ngozi uwava Gitega uwava mu Buyenzi uwava vois ico kintu nico cica umuziki mu Burundi. Rero ico nsaba jewe nsabiki twese turabarundi kandi twese dushaka gutera imbere. Turaba ukuntu twokorana promotion naho udatanga 100% mais hariho akantu batanga quand même. Ico kirahari nanje namandabikora. Hariho akantu utanga ukavuga bon je nshaka aba bafashe aka kantu kagende neza ukamuhamagara brother fasha gutya dukorane na akantu kakagenda urumva. Mais la fois passée kuri jewe nivyari bimeze neza kuko nabikubwiye nahuye na problème nyinshi cyane. Muri zo problème nahuye nazo hariho ababizi hariho abatabizi mugabo nakorana n'abantu parce que indirimbo zanje nabwo zitwara uko nyene. Indirimbo zanje baramfasha n'ubunye muri ko muramfasha. Oui
muriko murafasha parce que on est en train de discuter, on est en train de faire quelque chose. Et kintu turiko turakora ni promotion en même temps. Eh rero umuntu atazi ko promotion ibaho sumuntu. Ego irabaho mugabo nabwo turashika kuri ha promotion. Parce que naho bokubwira wewe ngo uri kuradufasha ngo tugwa amahera kajya kantu baguha samahera gukwiriye wewe ubikora kubera umutima mwiza gusa. Merci beaucoup. Okay Loriro tuyage kuri histoire gatoyi mu myaka yanyu mugitangura umuziki mwararirimbaga mu ndetse n'umuziki wo mu Rwanda mukawuzibira kuburyo utinjira mu mukaja no gukora ibiteramo mu Rwanda tukawuzibira mukaja gukora ibiteramo mu Rwanda. Ni bon mu nyumuzi uragenda tubona abaririmbyi b'Abanyarwanda kenshi cyane baza gukorera ama concert hano mu Burundi mu gihe underground wo hariya agitangura kugira umuziki hit imwe yatumaza gukora concert mu Burundi. Turagenda turabibamwe muga uyu mwaka twara mu Burundi harabonekanye indirimbo nyinshi cyane nabo ziza kubatera nabo zibashikira bakavuga ati umurimvyi wo mu Burundi turamukeneye naze ngaha dufashe ngaha kandi bakagenda bakabikora neza. Nshaka kubwira ikintu kimwe igituma rero umbwiye yuko umuziki w'u Burundi utazigera utera imbere mu gihe twebwe nyene abawukurikirana canke abawurimo n'abafana muri rusange tubona yuko wateye imbere. Merci beaucoup. Ego. Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. En fait ico nashaka kumenya. Ego. Mbwira umucuranzi umwe mu Burundi afise inzu. Iyo ni vie privé vraiment. Oya umwe gusa afise inzu. Washatse ko tuvugana ukuri. Tureke ibintu bya fake life kubeshana kugira ibiki. Dushira ibintu mu bugaragara. Sivyo? Mbwira umucuranzi wo mu Burundi umwe gusa afise inzu. Tureke kidumva bose abonzi barapanze. Aha. Naje nyene ndapanze. Ego nawe urapanze. Voilà. Merci beaucoup. Ego. Nukuvuga ko tutaratera imbere. Iyo tuba twateye imbere twari kuba nka ba Diamond Platinum. Brice Melody yaje ijya yejo. Ubafise inzu apana inzu amazu. Ego. Agendera miduga izimvye cyane. Nico gituma nakubwiye pour que on puisse avancer. Kugira ngo dutere imbere cyane il faut ko abarundi twikunda kwanza twenyene. Ego entre yacu. Aha. Apana kwanza entre yacu. Wewe nyene kwanza wikunde. Ube fier d'être umurundi. Ego. Kubera ubaye umenya gusa ko uri umurundi ukaba fier d'être burundais. Ico kintu kwanza kirakomeye. Ego. Na nico gituma ko igihugu qui avance. La fois passée vraiment merci beaucoup mon Dieu. Ibintu vyabaye byari vyiza cyane. Twatangiye kubona abacuranzi biwacu bagenda hanze. Ego cyane kandi kubera iki bagiye hanze parce que batangiye kuguruka amaso tuzotangura supporting gusa kamiliyoni Koffi Olomide no reka tu supporting n'abacuranzi biwacu. Ego bakaza akatora umucuranzi biwacu akamutwara hariya ahonye ibintu bitanguye kuza bukebuke kandi bije kubera tusemerera kubera tukoma induru buri munsi. Ukagenda muri concert umuntu avuye ngaha akagenda Dubai nagi Dubai gukora concert. Nakoze concert Dubai hari huzuye abanyarwanda abasomalia abazungu abarabu na abarundi bari bahari bara batatu Pablo Mo n'abagenzi biwe babiri. Oya concert rimwe abarundi batatu abandi bose n'abanyamahanga. Kandi ni Loriro agiye kuririmba aririmba ikirundi kandi n'umurundi. Voilà. Baruzuye bararyoherwa ibintu byari bimeze bien. Pablo Mo araryoherwa kandi byaramubabaje. Après yo concert ya kabiri narose yazanywe na c'était les Somaliens umengo muri bar yabo basavye umuntu yantwaye baramubwira twe dushaka uyu muntu wawe aze kuririmba kuri bar yacu. Nja kuririmbayo. Ego abarundi baje bajya nyene batatu babandi bazu bwa bwa mbere. Urumva ico ki? Ego nukuvuga iki? Nukuvuga ko abarundi tutakundana. Nakaje ndamuzi ndamubona musiti wacu. Ego navuye hariya ndamunzi none kubera kigende kuri ayo mahera. Et pourtant ukibagira ko ni gihugu numu ambassadeur represente igihugu cyawe yagiye hariya wo ukamufata nka simple tumuntu asanzwe. Baby Face bagiye kukirayo ama concert. Ego sije nyene ba Double J bande
le problème reste le même. Haza abanyamahanga gusumba abarundi biwacu. Yeah. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko ico kintu tukwiye kukikuramo tukamenya ko natwe dufisa biwacu. Ego. Tukishimira biwacu. Mugabo Brice Melody aje kuririmba nga abarundi barabomoka. Ewana bench cyane. Aha. Kofi aje ngaha barabomoka. Nukuvuga ko tutakunda ivyiwacu. Kabisa. Dukunda ivy'abanya mahanga. Rero ico kintu twari kukireka tukikunda kwanza bwacu pour que on puisse avancer. Ego. Karagaciye kabisa Lolilo uragezwa cyane gushwana. Uragirizwa cyane gushwana. For example muri show Dunda na Busha FM byavuze cyane ko washwanye ndetse unatera ingumu Ami Prodo MC byavuze cyane bega Lolilo kwari kumubeshira kugira bamucafuze imeze gute kumbere nawe byaragushikiriye. Merci beaucoup. Ba ico kibazo uri kurambaza nibaza ko ico kibazo wari kumurondera Ami Pro kamubaza parce que arabisiguye. Burya bavuga ati ushaka kugwana n'umuntu ego utangura kwanza ushaka gusotora umuntu mu patro ukubita imbwa yiwe kwanza sivyo ego hanyuma nyene imbwa acaza kubera ko ayikubise yari exemple gusa nambwa irimwo twese turabana rero ico nashatse kuvuga ko Lolilo abantu benshi bama bavuga ko ari umushwanyi cyane me nabwo ari umushwanyi turiko turavugana ngaha namaze kugushwanya wapi merci beaucoup sinza turi kumwe ngaha turiko turavugana uri kurambaza question zose wiyumvamo ego namaze kukwishura nabi wapi voilà veut dire que ibintu bariko baravuga nibijya nakubwiye umwe wese afise droit yo kuvuga ico ashaka ukurikiye amajambo y'abantu bagenda bavuga nuzobaho kuri nuanse kuvugwa yaheze munda kwa nyine. Merci beaucoup. Kabisa tukiri ngaho spokesman yarigeze gutanga ikiganiro avuga yuko spokes yeah atanga ikiganiro avuga yuko yigeze kugira ikibazo ahantu biba ngombwa yuko kwitabaza umudeplace aje kwivuza mugabo kubera ikibazo cy'amafaranga yari afise araja kwivuza arayabura amaze kubura amafaranga guha Lolilo yagiye muri salo kwa Spox apakira imodoka ibintu biri muri salo arabijana. Merci beaucoup. Waravyumvise Lolilo bijya bintu nk'umustar afise izina muri jeune ico kintu bavuga urusir navyo ko nivyo yavuze yarabivuze neza pe. Merci beaucoup. Kumbure nawe urafise ikindi kintu wobivuga ko arashobora kuba yabivuze nabi wowe ufise kundi kuntu wobivuga urazi buri munsi namanda babwira namanda bisubiramo umuntu wari wese afise raison yo kuvuga ivyo ashaka ego Spox urazi ko yari mu bitaro nabwo amagara yiwe nabwo yari ameze neza ego yari kwa Lojanti ego rero nibaza ko utoye ukabaza umuntu yari kwa Lojanti arakwishura ivyo ashaka ico ni kintu nakubwiye kuvuga ngo ndiko ndagutuka ni ibintu ndiko ndavugisha ukuri Spox yaronse ingorane uvuga ahubwo yabivuze au contraire ego ariho abantu bari bamufashe kubera yatoye taxi y'abandi yirwa umunsi wose azurora mu taxi abesha abantu ego urumva ego amubesha nyene taxi ko aza kumuriha ariko aragira amakurse y'akazi agenda hajya kuri nani bayita gute ariyo boîte iri ngaha tout juste aho uri kuramanuka pacha agenda abesha umunani ari hajyanye ko aza kutuzana twebwe kuri c'était bonne année mengo non ce n'est pas bonne année c'était Noël ego yari fête de femmes ego le 8 mars yeah ko tuza kuririmba hajya je araza kumbwira ingo ndagutwara ahantu tugende turyoherwe gusa hamwe ego je sise hajyanye bafashe ndangure kuririmba amahera bamuhaye sizawe yatwaye ego urumva azana ba mama azana nabandi bantu besha ibindi ko ndakubwira nivyo parce que nama preuve ndafise ego azana ba mama babandi arabashira hajyanye baranywa inzoga barajya bagira ibiki avuga ko afise sponsor ya Interbank ego y'imiliyoni 30
uriko urumva ivyo bintu mu gitondo ngiye kumurondera parce que nari obligé yo kuririmba ntangura kuririmbira abantu kubera n'umugenzi ndamuzi ntangura kuririmbira abantu ndabaryohera ngira ibiki je suis un artiste naho ntari niteguye mugabo narabikoze utegeza ndabikora bien madame yari hajyanye abantu bararyoherwa baranywa et puis birahera mu gitondo numva telefone irantelefone yo kuri Pacha nyeni Pacha antelefone ambwira ko ejo narakonsomye plus de 3 millions et quelques. Urumva ico kintu 3 millions et quelques. Nani yababwiye ko nije nzakuriya Spox. Abantu bose bari hajyanye baranyoye barajya tusa urumva ico kintu jewe ndavyuka ngenda kurondera Spox shisi muhiri wiwe nsanga haruzuye abantu n'abapolisi baje kumusaba amahera yabo bose batatsimene baramutora baba ndatwara televiziyo abandi ndatwara baratwara bijya bintu babishira mu modoka uvuga ko ariyo ikintu kirimo batoye televiziyo ya 24 pouces 24 pouces yari ntoyi batwara aka ordinateur je mvugisha ukuri aka ordinateur aka ekra ka ordinateur katari katafise nani centrale inti centrale urumva batwara na kamera zibiri zafuye urumva ivyo bintu byose babitwaye ku bapolisi hamwe na ka speaker ka buff ko kuvuza bacira ko flash byose batwara gushika ku zone yo mu Rohero bashitse ku zone yo mu Rohero uruva nanje nagiye gusaba amahera yanje kandi bariko banyagiriza 3 millions sise hajyanye numva bariko baramubwira amajambo menshi numva ko bamusaba dans les 300,000 gutyo bijya bintu na valeur ya 300,000 bifise ndaraba abantu kuntu bariko baramufata nabi umucuraranzi bamubwira nabi ndababara cyane ndababwira goki wowe mufitiye angahe sasa ngahe wowe mufitiye angahe 40 wowe mufitiye angahe dans les 300 et quelques ndamubwira Spox jewe amahera yanje ndayaguhebeye naba bantu bose je ndabarishe ndakurihiye ngene ubaze n'umunani waje bajya abapolisi bari hajyanye na chef de zone ni je narishe ndiha ku mahera yanje ndisha jya mahera bijya bintu vyiwe ndamufasha ndavyegeranya ndabishira mu modoka ndamutwara gushika aho hantu yari avuze ko afise kioski ivyo bintu barabibika ndamubwira umunsi uzoronga ndahavuye nihaciye imisi ibiri numva agiye kwa Rojante none gabasha ngore ikintu ciza bantuke ngira uko ufasha abantu bantuke alors jewe vraiment amajambo y'abantu naco akimbwira parce que ndazi ico ndimwo ndazi ivyo nakoze aha nashatse kubabwira kubera amajambo namaze kumva ko hari utujambo twinshi cyane nico gituma nashatse kuvuga realite je bamaze kungirira vyinshi bibi mugabo nta numwe namaze kwishura bibi ndabikora après bakarondera yaba bashaka hiti kuri jewe yaba bashaka ko bamenyekana kuri jewe mais moi je m'en fous ndazi le bonté qui est en moi urakoze kabisa tukiri kuri Spox gatoyi nuko ivyo vyabaye ataraja kwa Rojante muga yaje kubivuga avuye kwa Rojante bisigura ko bamurekuye atarabana kumara Spox ico no kubwira parce que sinobandanya mvuga ibintu vya Spox s'il vous plaît sinzi ko muzinanye peut-être ni mwene wanyu ya je ndiko ndakubwira realite la realite uko ni kintu kimeze jewe Spox
sindi umudokiteri kumenya ko ibiri mu mutwe wiwe canke sinaje ngaha kubera ncafuze Spox no naje ngaha kugira ngire emission rero emission ndiko ndashikiriza abanyagihugu ni gushaka iterambere ry'igihugu kandi ni gushaka umuziki utera imbere sinaje ngaha kubera ntuke naka nyereke naka ko namufashije no nibaza ko ni sinorambira kuri ivyo bintu ba Spox ico novuga ko je fais mon mieux ko barekura umucuranzi mugenzi wanje ibindi vyo navyo nzi twibandanirize Dodido ukunze kurekura amakova menshi mu gindirimbo zigateba kuza abantu bifata baze ko ari gucererwa kwa cyane cyangwa ari indimbo usohora cover indimbo zitarahera gutungana murakoze cyane na nico navuze la fois passée nvuye kubivuga n'ubunye kandi nagize amakafa mugabo narose ingorane naragwaye cyane ubugwaye malaria kabisa ushobora kugenda kuririmba oya frame ushobora kurekura indirimbo utagiye promo wapi voilà rero naragwaye ndaronga ingorane na nico gituma indirimbo nyinshi ubona nubu à la fin de l'année ya 2024 ari indirimbo narekuye ntakoreye na video parce que zari sanse gusohoka muri 2024 mugabo narazirekuye kugira zisohoke abantu babone basi zirasohose ya nico gituma vyatevye gusohoka je demande encore pardon ku bafanzi bacu murambabarira parce que je voulais pas si jewe nari kumenya ko za kugwara cange ko ngomeye nagwaye nk'abandi bantu ndumuntu sindiro merci beaucoup kabisa tumera nk'abarangiza kuri aka kantu rero byavuze cyane kuri show ya Make warugiye gukora teze umudugararo mu rezo social y'Igitega ari Gitega Igitega harabonetse kuri affiche kuri show y'amafaranga make cyane nagize abantu benshi warabonetse ko kuyo affiche abantu benshi ndetse bavuze ko amajambo menshi arayo kugucafuza umuziki wakonaniye n'ibindi byinshi bisa n'ivyo we mbega wavyakiriye gute wifashe gute muri kiyakiriye je navyakiriye neza cyane nararyohewe urazi kubera iki imbere ko Lolilo ntori modoka yanje nkayatsa nkaji Gitega kuririmba cange kuja mwini ntari tandukanye zitandukanye zo ngayi wacu bategezwa kumba karoti kanje ubu haguruko yafise ndayafise mu mufuko bamaye amahera menshi ayo nasavye niyo bandishe alors je suis qui kubuza ivyo bari bapanze ngo je ndavyonone no urumva naho bari gushira 5 francs kwinjira nari kuririmba nawe ushatse uri kumwe na kopine wawe mu nzu ukanyama miliyoni yanje ukambwira ngo uririmbe ndakuririmbira wera je undisha amahera yanje nza kuririmba je m'en de business est-ce que ndumuntu wa mbere amaze kuririmbira show za gusa none kubera iki mutavuga zijya show za gusa uvuga kubera iki yaririmbiye omweje naririmbiye igihumbi naririmbiye igihumbi si igihumbi bari bashizeko uyo muntu w'Igitega muri yo province yabo yari yubatse ahantu heza ni mu cyaro nyeneke kure cyane ya Gitega nyene santre amaze kubaka iyo naniwe iyo bar yacavuga je shaka abantu biwacu bose binjira amahera ngahe batabura igihumbi reka shira ko iyo show igihumbi zane Lolilo ariko je namaze kurihwa kera nawe yari kuvuga kwinjirana ku buntu hariho mbere n'abacuranzi bagenzi banje babivuze nka Bfx cange Fariaz cange nde bose baravuze bavuga Lolilo baramurisha amahera yiwe natwe twaba tugenda kurimbira indirimbo za gusa ubusa tukaririmbira abantu ubusa na nicasha bariha rero jewe simbona ico no kwisigura cyane parce que narose akanoti kanje kandi vraiment merci beaucoup merci Lolilo turagize mutike vraiment yagize neza cyane yagombye guha promotion yabiwaho se kuvuga ngo kubera ijya promotion yagize ukuntu yandishe vraiment yagize neza yandishe bien
ibindi birabara washatse ko ndirimbira 50 phrases kundondera Jenzo ririmba kabisa ndio turangiza ikiganiro kumbure muri no mwaka wa 2025 ko wabivuze ufite vyinshi ukeneye guhereza abantu bawe babarundi bakeneye ibikorwa bishasha kumbure afite ijambo rimwe canke abiri dushobora kusozererako cyo dusiga inzira amavuta imbere na mbere ndashimiye abarundi bose kumusange abari ngaha mu gihugu n'abari hanze y'igihugu yes vraiment 2024 mwavitwayemo neza mwatwaye abacuranzi bacu hanze kwerekana ko no mu Burundi turafise abacuranzi mwagize amasho atandukanye ahantu hatandukanye byari bimeze bien bwa kabiri ndashimiye abacuranzi biwacu barakoze bien babishizemo umwete babishiramo n'inguvu n'ishaka ibintu biragenda neza cyane nibaze ko 2025 ariho vyinshi vyiza tuzokora gusumba 2024 murakoze rero reka ndagushimira cyane nanje ndabashimiye cyane wakoze kutugendera murakoze Akamo TV twizere yuko no munyuma tubukeneye tuzokuroba nta kibazo je ndahari merci sana ku bantu wese bandukurikiranye ni Roriro nko mwari mwaramudusavye twamuzanye mwamubonye si copy yiwe twazanye turabakunda cyane making subscribe ni mutarabikora na commentaire yundi mwari artiste mushaka kumbure tuzomubazanira nyadukamburukira nko Roriro yabikoze turakunda cyane shalap